n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristu uko twahishwe na Matayo. Muri irya minsi Petero aregera Yezu amubaza ati, Mukama, mugenzanje ancumuye ko nzomurekurira kangahe? Gushika ku ndwi? Yezu nawe ati, sinkubwiye gushika ku ndwi, ariko kugeza kuri 70 ku ndwi. Nico gituma ubwami bw'ijuru busa n'umwami yagomba kwishuza abasuku biwe, ngo abe agitangura bamuzanira uwaramuheraniye amatarenta 10,000. Nyamusuku ngo abura ico yishura, shebuja ategeka ko bamucuruza we n'umugore n'abana be n'utwo atunze twose, abe yishuye rero ibyo aheranye. Nyamusuku yikubita imbere yiwe aramutakambira ati, Mukama, ntenyenyera nzokwishura ibyawe byose. Shebuja rero biramutera ikigongwe, aramurekura amuhebeye n'umwenda yaramufitiye. Uno musuku ngo ave hano ahura n'umwe muri bagenzi be amufitiye amadenariyo 100, acamugwa mu kanigo aramukamvya ati, ishura ibyo uheranye byose. Uno nawe aramupfukamira aramutakambira ati, ntenyenyera nzokwishura. Uwundi nawe aranka, mbere aja kumushirisha mu ngoyi umwanya atarishura umwenda yariye. Bagenzi be ngo babibone birababaza cane, baca baja kwiganira shebuja ibyabaye. Nawe aca aramuhamagaza amubwira ati, wa musuku w'inkozi y'ikibi, umwenda wose wari umfitiye nawukurekuye kuko wantakambiye, none weho ntube wagirira imbabazi mugenzawe kuko nanje nazikugiriye. Nishavu n'akantu shebuja amurekurira ko abantu biwe baramuhuragura umwanya atarishura umwenda wiwe wose. Uko niko na data ahangamye mu ijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye. Yezu ahejeje kuvuga ibyo yashaka kuvuga, ava i Bugarire aja mu gihugu c'Ubuyudeha hakurya ya Yordani. Iryo ni ijambo ry'Umukama. Bakunzi b'Imana, iyi nkuru nziza twumvise iradukebura kugira ngo umwe wese arabe ubuzima bwiwe. Mbega uwambabaje ninde? Mbega uwo ntararekurira ninde? Kuko utararekura uba ukiboshe, kandi uba ukiboshwe. Kandi umuntu atarekura ntabana neza n'abandi. Umuntu atarekura nta terambere ryigera rihaba, kuko n'umuntu yamaboshe kandi yamaboshwe. Turumvise ino nkuru nziza aho Petero abaje Yezu ati, Mukama, mugenzanje ncumuye ko nzomurekura kangahe? Mbega mugenzanje ninde? N'uyo muntu nkanje. Kandi mugenzanje sujya gusa dusangira ibyiza, ariko nujya yambabaje twategerezwa kandi ubwirijwe kumushira muri bagenzi bacu. Kuko ni kenshi iyo umuntu ankoshereje nca ndamukura mu bagenzi, nca ndamwikura ko nkamwegeza kure. Ariko twibuke yuko Yezu Kristo agira ati, kunda abansi banyu, kunda ababahama, kunda uwo wese akugirira nabi atakwifuriza ineza,
umukunde, kuko ahari urukundo haraheza hakabaho n'ikigongwe. Ntushobora kuvuga ko ukunda utagira n'ikigongwe. Kenshi na kenshi tuyago tuti kabiri karazigwa gatatu nibara. Ati nukuri ubuho aho vyakabereye ni kera kandi wewe ntiwumva. Ubuho tugira ati ahubwo ndanakuronse urasubiriye. Rero amaze kugucumuraho nka kangahe, ubu rero uragwiciriye, turahejeje, je nawe turahejeje kandi nagakeye ugaca usanga ntimugisubiye kuramukanya guhana gakeye kubera amakosa uko yawukoshereje uramufuse, uramwibagiye. Yesu yagize ati sinkubwiye gushika ku ndwi ariko kugeza kuri 70 ku ndwi. Petero we yaragarukirije gushika ku ndwi, 1 2 3 gushika ku ndwi. Yari yarengeje mwe tukunze kuvuga ngo kabiri karaziwa gatatu nibara, muga yashitse ku ndwi. Yesu rero amuhaye igitigiri kidaharurika 70 ku ndwi. Nawe nto umaze kurenza 10 20 haragera igihe ntubukivyibuka. Kuba abanyakigongwe nivyo duhamagariwe, gutanga ikigongwe. Twavyumvise rero n'ikindi agize ati uyu musuku yaraheraniye shebuja, hanyuma kubera yabona yuko ivyo amuheraniye atoshobora kubironka, aramutakambiye, shebuja aramugira ikigongwe. Mugabe ikibabaje, uwagiriwe ikigongwe aranse kurekurira uwaramuheraniye. Murumva kangahe turi abantu babi cane, kangahe tutibuka kurekurira abandi, mugabo kandi tukibagira ko natwe turekurirwa. Uribagira yuko arekuriwe, mugabo ushitse imbere y'uwundi yakugiriye ikosa, yakubabaje ugacumukanya ugamufata mwizosi, aho naho utamushize mwibohero. Wa musuku w'inkozi y'ikibi, wa muntu w'inkozi y'ikibi, ukutarekura uba wiboshe kandi uboshe uwundi, kuko utanze ikigongwe uba uhindukije urupapuro, uba utanguye ubundi buzima. Mugabo utararekura uguma kuri ca gipapuro kandi ivyirabura uguma ubibona. Mugabo iyo uhindukije urupapuro ubona ivyera, uba utanguye ubundi buzima, ubuzima bwiza. Kandi iyo udatanze ikigongwe, muri wewe harazamwo ikibuye mu mutima. Uhuye n'uwakugiriye nabi ugahekenya imisaya, ugakubita urutoke ati nanje mpaka ndamwishuye. Nico kibazo rero muri nosi yacu, abatugiriye nabi iyo ibibanza bihindutse uca ugomba kwishura, kwihora. Banaka bagize uku, nanje reka mbanze niyishure, reka nanje babanze bumve kangahe bambabaje. Uri kurihora, kwihora abavukanyi. Ihori rihonya umuryango kandi ntibagira ntibana. Uko kwihora ntacu uri kuragira gishasha, atari uko natwe tugira tuti none wewe ko atagishasha utuzaniye kandi twiteze ko ari gishasha. Abo uri kurihorera nawe agira ati natwe nitwahashika. Ugaca usanga rero n'urukurikirane rw'ibicumuro, n'urukurikirane rw'akabi. Muvukanyi, rondera guhindukiza urupapuro, rondera guhindukiza ubuzima, utange ikigongwe nk'uko Imana nawe ikugiriye ikigongwe. Mbega muravuga dawa twese, mugabo nizera yuko ari hamwe ikigabane kiraho muca musimba, bagira bati uturekure ibicumuro byacu nk'uko natwe turekure abatugiye nabi. Ubwo ntibishika ugaca ugabanya ijwi, ubwo ubivuga ubikuye ku mutima canke nuko
patiri ababwira ati tuvugire hamwe dawa twese. Duhera kuri dawa twese, si dawa wa pati, ni dawa twese, gushika kuri turekure ibicumuro vyacu nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi. Kandi Imana iturekurira itaravye akabi kacu, iraba umutima urengukanye imbere yayo, uyitakambira, uyisaba ikigongwe. Kandi ngo uko ducumura si kwiduhana, kuko iyaba uko ducumura ari kwiduhana ni bangahe bosigaye. Mugabo uca wiraramira nkuko umenga ntacabaye, hanyuma uwundi ahugiriye nabi ati ngwino, ugacumushira muri nankana. Ndetse nababwiye yuko utarekura nta n'iterambere, kuko rya terambere ryari kuba iterambere rusangi ucurigira gwacu, kuko ugira uti babandi bankorera nabi ntibashikirwe, wa muntu yankorera nabi ntashikirwe, ugacugira byose ukavyiyegereza, byose bikaba ivy'akagwi kamwe. Muvukanye, hindura inyifato. Nguko niko na data ahangamye mwijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye, bimwe bivuye ku mutima. Nimutarekurira abandi bimwe bivuye ku mutima bishemeye, urekura ataco wisigarije. Yezu Kristo yagize ati dawe bagira ikigongwe ntibazi ico bakora. Gusabira ikigongwe abagucumuyeko, abagushayeko. Ntugire uti atanze kunsaba ikigongwe sinzopfa ndamurekuriye, ataje kunsaba ikigongwe sinzopfa ndamurekuriye. Iyo sinzopfa, uzopfira muri ico kibi, uzopfira muri iyo nzigo yawe, hanyuma amaherezo yawe azoba yawe. Turavyumvise. Uko niko data ahangamye mwijuru azobagira nimutarekurira abandi bimwe bishemeye, amaherezo yawe ugwawe uzogwiciriye. Nyabona rero, kugira ngo uronke amahoro y'umutima, urahamagariwe kutarindira yuko uwundi agusaba ikigongwe, ahubwo mera nk'uko wamurekuriye, umurekurire, kuko nawe bitebuke azokwisubirako, azobona yuko ivyo yakugiriye ataco vyakugize. Kuko ahandi niwabika inzigo, niwaguma kaziringa mu mutima, hinge nawe duhindura ikibanza, ntaco uzotuzanira. None rero umwe wese arabe inyifato yiwe, arabe wa muntu ntararekura, wa muntu nkiboshe, wa muntu amboshe mu mutima. Kandi ukurekura ntibisigura kwibagira, mugabo niwarekura naho mwohura ukavyibuka, ntibiguma mu mutima, ntuguma uboshe, uramuramutsa n'umutima mwiza wo kugira uti narakurekuriye mugenzi. Mugabo utararekura, muhuye umwe ugomba gutema, kumutera amabuye. Nyabona rero dushire vyose hasi, twibuke urukundo rw'Imana, twibuke igongwe c'Imana, duheze natwe tubirabishe ku bandi, ni naho tuzoshobora kuzoshikira ubuzima budahera. Amen.